Mwiriwe nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza muherereye hirya no hino kw'isi turabahaye ikaze muri kano kanya aho tugiye kurabira hamwe ido n'ido ry'amakuru akomeye cane agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza by'umwihariko muherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Turi kwa kabiri, turi kw'igenekerezo ya 15 ukwezi n'ukw'icumi canke gitugutu 2024. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya, aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi by'umwihariko binyuze mu buvugizi ubushikiranganji bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano. Pierre Nkurikiye yaje kugenda agaragaza ko u Burundi butigeze bwakira neza icyemezo kigendanye no guhiga ndetse by'umwihariko no gusambura umuhari wa FDLR usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura yaje kubazwa by'umwihariko ku bigendanye n'umugambi by'umwihariko wo gusenya cyangwa se wo gushyira iherezo ku muhari wa FDLR usanzwe by'umwihariko bizwi neza yuko ukorana n'ingabo z'u Burundi. Yaje kugenda agaragaza ko by'umwihariko batigeze bishimira icyo cyemezo, mu gihe by'umwihariko yavuze ko abantu bakwiriye kuba botaha ku bushake bwabo. Ni umugambi asa naho yasenye cyangwa se atari ko arashigikira mu nyuma y'uko hamaze iminsi haribonekeza gahunda zemejwe zo guhangana n'umuhari wa FDLR, ariko kandi FDLR nayo ubwayo ikaba isanzwe irakorana by'umwihariko n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Hari abatajya umunwa rero mu kugaragaza ko kuba FDLR ikomeje kugenda irakorana n'igisoda c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bishobora kuzogira ingaruka ku bigendanye no guhiga uyu muhari, mu nyuma y'uko FDLR abatari bake bafise amakuru yuko ishobora kuzisanga cyangwa se kurazarungikwa ku butaka bw'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yobahahungira. Ibintu birakomeje kugenda birafata indi ntera by'umwihariko mu gihe hamaze kwemezwa amakuru agendanye no gusenya canke gushyira ku iherezo ibigendanye n'uyu muhari wa FDLR usanzwe urakorera muri Kongo ndetse ukanakorera nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari abatajya umunwa kandi mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko kuba hakomeje kugenda harashyirwa mu ngufu ibigendanye by'umwihariko no gushyira ku iherezo uyu muhari wa FDLR n'ubundi biteje inkeke by'umwihariko ku ruhande rumwe, mu nyuma y'uko abatari bakeya bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko umubano w'abategetsi ba Kongo ndetse n'u Burundi udashobora kuzotuma iyo gahunda igerwaho. Ibi kandi byaje kugenda biranashimangirwa n'ujejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu n'amakungu ku ruhande rw'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe, mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'imenyesha cy'itangazamakuru mu Rwanda muri icyo gihugu c'abanyi, aho yaje kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza ko badafise icizere cy'uko ibintu bishobora kuba byoshyirwa mu buryo cyangwa se byogenda neza. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero canke aradusumira akaba agaragaza ko by'umwihariko ibintu bategereje ko bizogenda n'ibikubiye mu masezerano ndetse by'umwihariko yasinywe i Rwanda mu gihugu ca Angola mu nama iherutse kubera muri ivyo bice, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bategereje by'umwihariko ibigendanye n'iyo gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR. Benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko witeguye ko worungikwa hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Tukiri mu gihugu c'u Burundi ariko kandi sinohava ntakubwiye ko wa mupatiri by'umwihariko aherutse kunyuruzwa ariko akaza kugenda araboneka cyangwa se aragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko abo mu muryango wiwe bakomeje kugenda baragaragaza cyangwa se bakomeje kugenda barerekana neza yuko by'umwihariko bakomeje kugenda baraterwa ubwoba, bakaba bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravuga ko abajejwe iperereza bakomeje kugenda by'umwihariko baragerageza kuza kubatera ubwoba, abandi bakaza kugenda barababaza abasanzwe canke abavukanyi ba padiri ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bibonekezamo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ku buryo bamwe na bamwe bakomeje kugenda baragira ubwoba bwinshi cyane.
Bwana Patrick Muyaya asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, akaminisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru, arahejeje gutangaza ku mugaragaro yuko by'umwihariko guverinoma ya Kongo ndetse n'igisirikare cyayo biteguye guhangana ku buryo bukomeye cyane ndetse no gushyira iherezo ku bigendanye n'umuhari wa FDLR. Ni FDLR gushika ubu ngubu rero bivugwa ko yoba igiye gucutswa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muhereye mu bice bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza cyane. Niba ari ubwa mbere usenga rero tubona kwanditse sabone kugira ngo ubane natwe 5/5. Abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye birumvikana, abatwumviriza baherereye ku mugabane by'umwihariko w'Uburaya, ndetse abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu ntara zigiye zitandukanye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, turabahaye ikaze cyane nga kuri no modesha kuri ya channel yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru agezweho aravugwa nyine mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze by'umwihariko tuyatangure mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. FDLR irakomeje kuba ikibazo gikomakomeye cyane, ariko ku rundi ruhande irashobora kongera kuba imari ishushe cyangwa akajyo keza ku ruhande rw'abarundi. FDLR yaramaze igihe irica abantu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, yarasahuye ibitari bikeya, yarafashe ku ngufu ku buryo byogeza aho by'umwihariko ibyegeranyo bya Honi by'impuguke za Honi bikaza bigenda biremeza ko FDLR ari yo shano. Mu myaka iheze by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse no muri uyu mwaka wa 2024 byarabaye, umuvugizi w'igisoda ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa, asanzwe aravugira igisoda ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku rwego rw'igihugu, yaravugiye ku radio ndetse na televiziyo by'igihugu avuga ko FDLR ari wo muhari umaze kwica abanyagihugu benshi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse bakaba baraje kugenda baranagaragaza ko FDLR aribo bantu bariko barakwirakwiza amacakubiri. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hari haratanguye gahunda zigendanye no gushyira ku iherezo umuhari wa FDLR nk'uko byamaze kugenda biragaragara. Amakuru yihuta by'umwihariko aremeza ko amasezerano yamaze kugenda arashyirwaho umukono, ariko nubwo bihagaze bityo by'umwihariko izi gahunda zigendanye n'ibiganiro byo kugerageza gushyira ku iherezo umuhari wa FDLR by'umwihariko zatanguriye i Rwanda mu gihugu ca Angola, ntago zigeze zakirwa neza ku ruhande rw'u Burundi. Uburundi bukimara kumva ko u Rwanda na Kongo by'umwihariko batanguye ibiganiro by'amahoro, Uburundi burasa by'umwihariko n'ubwijunditse Kongo busa naho bukomeza kugenda bugaragaza ko Kongo by'umwihariko yiteguye kuzokora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu by'umwihariko hari abakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko baranerekana neza by'umwihariko yuko by'umwihariko Burundi bukomeje kugenda Burundi bukomeje kugenda buragaragaza ko by'umwihariko bubabajwe n'ibyabaye ndetse n'ayo masezerano. Birasa naho by'umwihariko mu gihe ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Rwanda ibintu byaba byongeye gusubira mu buryo, ndetse imigenderanire ndetse ibikorwa byuzuye bikaba byotangura kugenda biragenda neza cyane. Amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga ko bishobora kuba byogira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi gisanzwe by'umwihariko kidacana uwaka n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ariko kandi gisanzwe gifisanye umubano wihariye n'igihugu ca Kongo. Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganji by'umwihariko iterambere rusange ndetse n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, arahejeje kugaragaza ndetse no gutangaza neza yuko by'umwihariko ibirimo biraba muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko bitariko byumvikana, mu gihe bivugwa ko ari amasezerano yari yarasinywe hagati y'impande zombi, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Kongo. Biravuga ko by'umwihariko ubundi hasanzwe hari n'abasoda bagiye batandukanye biganjemo abaturutse muri FDLR ku butaka bwa Kongo, bamaze igihe bari nga mu mashamba y'umucibira ndetse no mu zindi camp zigiye zitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero by'umwihariko ntabwo abasesenguzi benshi babivugaho rumwe, aho batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko batizeye neza ko ibi bishobora kuzotanga umusaruro. Izindi mu ngenge zakomeje kugenda ziragaragazwa n'abatari bakeya,
haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamakungu, ariko kandi bagaragaza ko Kongo iguye kubikora. Ni mu gihe by'umwihariko imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu n'indi migambwe igiye itandukanye hirya no hino ku isi ikomeza kugenda iributsa Kongo ndetse n'u Rwanda yuko bakwiye gushira mu ngiro ibigendanye by'umwihariko n'amasezerano basinyanye i Rwanda mu gihugu ca Angola. Harategerejwe by'umwihariko kurayaba neza by'umwihariko ingene iyo operation ziba zimeze, ndetse dore yuko hari gahunda yo kugaba ibitero by'umwihariko ku muhari wa FDLR. FDLR rero bivugwa ko ifite ibyicaro byinshi cyane bigiye bitandukanye haba muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi ikaba isanzwe iranakorera mu gihugu cy'u Burundi. Haribazwa niba by'umwihariko ishobora kuzarwanywa muri Kongo ariko kandi no mu Burundi uko bizagenda. Gushika ubu rero turarindiriye kugira ngo turabe neza ibigendanye n'izo operation zishobora kuba zokorwa nk'uko byamaze kugenda biremezwa na Bwana Patrick Muyaya asanzwe aravugira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mbere yuko mva ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abajyango ba Patri Olivier Ndayikengurukiye bavuga ko babangamiwe muri kino gihe mu nyuma y'uko rero by'umwihariko uyu padiri aherutse by'umwihariko kuba yonyuruzwa ariko akongera kuboneka. Kuwa gatandatu uheze hari kwigenekerezo 12 Gitugutu 2024 Patri Olivier Ndayikengurukiye by'umwihariko yararekuwe n'iperereza ry'u Burundi inyuma y'indwi yose yaramaze aborezwa igufa mu iperereza, aho asohokeye by'umwihariko yaciye ajya kuvuzwa yarafise ingorane zo gutambuka ndetse no gushobora kuvuga, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. abo bumviye by'umwihariko uwabo ariko by'umwihariko abajyango ba Patri Olivier Ndayikengurukiye bari bazi ko by'umwihariko bagiye kwiruhutsa, ariko siko biri. Ibi bihe by'umwihariko ntibyoroshe ndetse ntibiboroheye by'umwihariko kuri uno muryango. Bamwe rero mu bajyango bariko barahigwa, hari imiduga y'igipolisi ndetse n'iperereza iguma rero by'umwihariko ibakurikiranwa ku ngo za bamwe by'umwihariko muri abo hari abaronderwa, hari amatelefone by'umwihariko abahamagara ngo bavuge iyo padiri ariko aravurirwa, hari n'ababazwa by'umwihariko hari n'ababazwa kuri urubuga kwerekana bamwe mu bavukanyi ba padiri. Ibi by'umwihariko ni akamaramaza aho iperereza ndetse by'umwihariko n'amatohoza bikomeza kugenda birigaragaza by'umwihariko, ariko kandi iperereza by'umwihariko nirihagarike iribara mu gihugu nk'uko bikomeza kugenda birasabwa n'imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aradushikira aragaragaza ko mu Burundi by'umwihariko ibigendanye no kunyuruza abantu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko Evariste Ndayishimiye ashobora kuzoba umwe mu bategetsi babi by'umwihariko Burundi bwogize mu bigendanye no kunyuruza abantu. Hari hazwi ko rero by'umwihariko ibyeze ari ukunyuruza abantu basanzwe batarahuza ibyiyumviro by'umwihariko bya politike n'umugambwe uri ku butegetsi, ariko ubu ngubu siko bimeze, kuko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda baranyuruzwa, baba ababarizwa mu migambwe ndetse n'abatabarizwa mu migambwe igiye itandukanye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira by'umwihariko aragaragaza ko by'umwihariko abatari bakeya bakomeza kugenda baranyuruzwa, ariko cane ibi bikorwa bikaba byariyongereye cyane muri kino gihe nyine by'umwihariko cyane muri kino gihe muri uno mwaka wa 2024 nibwo ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu byama birongera ku gipimo kidasanzwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Twerekeza amaso ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hariko haribazwa niba by'umwihariko operation yo guhiye yo kurimbura canke se gushyira ku iherezo umuhari wa M23 umuhari wa FDLR by'umwihariko iraza gushyirwa mu ngiro. Icyakora witegereje neza ibyaje kugenda biratangazwa na Bwana Patrick Muyaya yasanzwe aravugira by'umwihariko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, biragaragara ndetse bikanemeza by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ikanemeza yuko gahunda by'umwihariko ihari ndetse bagomba kuba boshyira mu ngiro ibyo bikorwa. Umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko yaratangaje ko by'umwihariko iki gihugu kigomba kuvanaho impamvu zose u Rwanda rutanga kugira ngo narwo rukure ingabo zarwo mu gihugu cyabo, harimo rero by'umwihariko no gusenya umuhari wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
u Rwanda ruhakana rero ibyo rushinzwa ko rero rwoba rufise ingabo muri RDC zifasha umuhari wa M23. Ingingo ebyiri rero z'ingenzi zigize amasezerano y'amahoro ya Rwanda akirimo by'umwihariko kuganirwaho ni ugusenya umuhari wa FDLR n'u Rwanda rugahagarika ibikorwa by'ingabo, kureka ingamba zo kwirinda. Abategetsi ku ruhande rwa RDC n'abasesenguzi batandukanye bemeza ko iyo ngingo ireba u Rwanda ari ukuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa kenshi u Rwanda rwaragiye rumvikana ruvuga ko atangabo rufise ku butaka bw'icyo gihugu. Mu kiganiro cyihariye na BBC gahuzamiryango.com, Bwana Patrick Muyaya uvugira leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru yavuze ko mu biganiro byabaye kwa gatandatu uheze by'umwihariko uruhande rwabo rwahagaze ku gukorera icarimwe by'umwihariko biriya bikorwa bibiri by'ingenzi. Ati dutegereje ko umuhuza aduha gahunda by'umwihariko y'ibikorwa izatuma by'umwihariko ibyemejwe n'impande zombi by'umwihariko bijya mu bikorwa, ari byo gusenya FDL ndetse no gucyura ingabo z'u Rwanda nk'uko byama biratangazwa. Inama ya gatanu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yo kuwa gatandatu nanone yarasabye umuhuza gutegura umushinga w'ibyakorwa mu gushyira mu ngiro by'umwihariko ziriya ngingo, maze inzobere zikanaterana by'umwihariko ku igenekerezo 30 Ukwakira Gitugutu 2024 kugira ngo zige kuri uwo mushinga w'ubuhuza nk'uko rero biri mu byumvikanyweho kwa gatandatu muri iyo nama yabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola. Mu nyuma abaminisitiri bazongera baterane by'umwihariko ku itariki izagenwa kugira ngo bige rero kuri raporo y'inzobere ku byo rero zizaba zabonye ku mushinga w'ibikorwa watanzwe n'umuhuza. Birateganyijwe ko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga by'umwihariko b'ububanyi n'amahanga by'umwihariko nibayemeza nyuma ari bwo mbere by'umwihariko y'umuhuza Angola, abakuru b'ibihugu b'u Rwanda ndetse na RDC bazasinya amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa nk'uko biko biratangazwa. Abajijwe by'umwihariko na BBC niba rero leta ya RDC yiteguye gusenya umuhari wa FDLR, Bwana Patrick Muyaya yavuze ko leta yabo yiteguye gukuraho impamvu zose by'umwihariko zitangwa na leta y'u Rwanda. Mu mpera z'ukwezi guheze rero by'umwihariko harumvikanye amakuru y'ibitero ingabo za RDC zagabye by'umwihariko zigamije kwica General Pacifique Ntahunguka alias Omega, umukuru wa gisirikare muri FDLR, nk'uko ikimenyesha amakuru cya African Intelligence cyama kirabitangaza. Icyo gihe umuvugizi wa FDLR yarabwiye BBC gahuza.com ko batewe koko, avuga ko ari ibitero birimo rero kujyana n'ibyaganiriwe i Rwanda byo kurandura FDLR, gusa akavuga ko abarimo kubatera ari ingabo z'u Rwanda n'ibyitso mu ngabo za FARDC. Ibi BBC ntiyashoboye by'umwihariko kubigenzura ku buryo rero bwigenga. Mu kiganiro BBC by'umwihariko kuwa mbere, Bwana Patrick Muyaya yagize ati ntitwigeze tuvuga ko rero by'umwihariko FDLR itabaho, habaho by'umwihariko ibisigarira byayo bitakabaye biteje ikibazo cy'umutekano ku Rwanda nk'uko rubivuga. Icyo nacyo by'umwihariko tugomba kukivanaho byanze bikunze. Abasigaye bagize FDLR ntabwo baba impamvu nyamukuru by'umwihariko y'u Rwanda gukomeza gutera RDC. Niyo mpamvu by'umwihariko twemeye ko rero tugiye gukora ndetse no gusenya abo basigaye muri RDC, kuko by'umwihariko abo bantu bakora ibibi by'umwihariko ku baturage ba Kongo kurusha uko babikorera u Rwanda. Niyo mpamvu by'umwihariko twemeye kurangiza ico kibazo cyose. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko FDLR ari umuhari w'iterabwoba wakoze jenoside uteye inkeke ikomeye cyane ko u Rwanda by'umwihariko, kandi bashinza leta ya Kinshasa n'ingabo zayo gukorana n'uyu muhari by'umwihariko mu guteza umutekano muke cyane, ibyo Kinshasa nayo by'umwihariko yagiye irahakana yivuye inyuma. Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda yaravuze ko by'umwihariko ibigomba gukorwa kugira ngo ibibazo n'aya makimbirane bibashe kuba byorangira ari ibintu binateye impungenge ndetse n'inkeke ku ruhande rwa Kongo. Muri ibyo ngibyo yavuze ko RDC by'umwihariko itagomba gushyira ikibazo cyayo ku banyagihugu cyangwa se ku baturanyi. Ntiyirirwe by'umwihariko idushinza gushyigikira umuhari wa M23. U Rwanda rwabaye mu mvugo ya Kongo ahantu hose cyane.
kuri FDLR Nduhungirehe yavuze ko ari ngombwa ko leta ya Kongo igira ubushake bwo kurandura uyu muhari wa FDLR kuko zibona ko ari guteza ibibazo muri kiriya gice. Yaragize ati FDLR ntabwo ari umubare w'abantu gusa, ntabwo ari ingabo gusa, n'ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwizwa mu karere ndetse no mu yindi mitwe yose bakorana nk'abawazalendo. Mu gihe umuhate wa Angola by'umwihariko nk'ubuhuza mu gushaka amahoro ukirimo by'umwihariko kugeragezwa mu mvugo z'abategetsi ba RDC ndetse n'u Rwanda, haracyumvikanamo bimwe impande zombi zitavugaho rumwe. Intambara by'umwihariko mu burasirazuba bwa RDC yatumye abantu barenga igice cya miliyoni bava mu byabo mu gihe kigera ku mwaka giheze by'umwihariko abasivile batazwi neza umubare barishwe. Ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda na Kongo bwarahungabanye. Icyakora hari icyegeranyo cyashizwe abona kivuga ko ibicuruzwa u Rwanda rungika muri Kongo byiyongereye. Ingaruka z'aya makimbirane by'umwihariko ni nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu basanzwe ngo bafise icyizere gusa mu muhate w'amahoro wa Rwanda ngo bongere kubona amahoro ndetse n'ituze n'umutekano. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, arakomeza kugenda agaragaza ko by'umwihariko ku ruhande rwa Kongo nibaramuka bagize umuhate ndetse n'imbaraga mu kurangiza icyo kibazo by'umwihariko amahoro n'ituze azagaragara canke azagaruka. Ku ruhande rw'umuhari wa M23 rero ntacyo uratangaza ku bigendanye n'ingingo yafashwe by'umwihariko yo guhangana n'uyu muhari wa FDLR. Icyakora amakuru akomeza kugenda agaragaza ko M23 nayo by'umwihariko ishobora kuzosubizwa inyuma cyangwa se ikava mu buce yafashe nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.